Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News, Hardworker for Lily. Reka tubereke muri make uburyo umuntu aparticipa kuri iyi projet ya OEX, Open Exchange, Open X, Open Network, projet yubakiye kuri core chain, batanze nka airdrop, batangamwo ama pourcentage 10 muri application yacu ya Satoshi. Musanzwe muzi ko ino application tuzoza turayironkeramwo amaproje ngirakamaro, amaproje yubatse kuri core blockchain ariko yifuza gutanga airdrop, ikazocamwo amaproje akomakomeye kandi nayo turayakeneye. Kuri amaproje rero tubibutse ko yahashaje wahora ukoresha s'il vous plaît mes chers amis, nizoguma igukorerana hano. Hirya hashaje rero bisigure ngo duca tubandanya tuza guparticipa y'ama carte de hashage, hashcard exchange, tukongera nabo twinjije kandi tukabahereza ma gift card. Reka rero ndabagarure ndabakebure kandi bamwe mwinjiza abantu mwese, ongera mubahamagare tuje ku kivi, ongera mubahamagare tuje ku kivi. Abantu bataronse kowa bose rero bararonse airdrop ku buntu, bararonse yandi macoin ku buntu, baronse ubundi butunzi ku buntu. Nuko rero babwire barya bose bagaruke ku kivi, bamwe baronse udukoba duke dutangurane n'iyi coin izomara ikiringo c'umwaka umwe gusa. Yubatse kuri core blockchain ariko bariyumviye bati mbega twoyibahereza gute, kuko igihe batanga airdrop baba bari muri construction y'ikintu gikomeye cane, bakavuga ati kugira ngo rero dutange iyi token yacu cyangwa se iyi currency yacu cyangwa se iyi crypto yacu, hama natwe tube turategura, ni vyiza ko communauté dukorana tuyihereza iyo airdrop, nabo ntibaze bahushe amahirwe. Kandi gutanga airdrop ni inzira imwe ibafasha kugira ngo bashobore kuboganya communauté. Nako yavuga ngo iyo ugize ubuntu uronka abantu, maze kuronka abantu ukaronka ibintu. Urumva rero nabo bamaze kuronka communauté bashobora kuba bokorana nka projet, urumva bice bibafasha yuko ya projet yabo izokundwa, kandi ya projet imaze gukundwa kuko abantu basanzwe bayizi bayitahura, abanyamitahe bazoyizera, nuko bazane mu mitahe yabo. Ni nayo mpamvu rero kuri projet yubakiye kuri core chain bayitanzemo airdrop, bivanye nuko core chain cyangwa se communauté ya kowa ifise ubushobozi bunini mu kintu ca crypto. Muramaze kubona yuko iyi projet ya core blockchain irafise communauté iyikurikirana cane, kandi rero itera yaguka ku buryo ubu tumaze kurengana miliyoni 4 zimaze kwakira amakowa mu ma wallet yabo. Ibaze rero igihe tuzoba tumaze gushika mu miliyoni nka 50 zimaze kwakira amakowa, urumva yuko za zindi projet tuzoca tuzegereza cane ce tunazirengana. Mugiye kuraba ama projet ya Bitcoin, Solana, Ethereum, Binance n'izindi, ni projet zikomeye cane kandi zimwe imitahe myinshi, ariko ni kubera iki zatanguye kera, zigenda ziraganya communauté buke buke, zigenda ziraronka abashiramwo imitahe buke buke. Core blockchain nayo niyamara kuronka abantu bashiramwo imitahe na communauté benshi bakagenda bayagura, tuzogeraho rero dusange zirya projet dukontorora. Kubera iki? Ni projet iri decentralisé, ni Bitcoin ya kabiri, ariko bivanye na valere iriko, abantu baguma bevariwa valere ku mezi 2, amezi 3, oyabasha iyi valere muzoza kuyevariwa nyuma y'igihe dufate niburiburi nyuma y'umwaka umwe, imyaka 2 bamaze kuheza kubaka, kuko iraca muri construction. Ariko naho bakiri muri construction ntibashaka kutwirengagiza, baduhaye iyindi airdrop muri zimwe mu maprojet amwe yubakiye kuri core blockchain. Kugira rero tubikore bigenda gute? Abantu bataronse amahirwe yo ku mininga kowa cyangwa se baronke udukowa dutubutse, baparticipe ma carte de hashage, abandi mubinjize bagaruke ku kivi, iyi projet ntiducike. S'il vous plaît, je vous encourage, mwibuke yuko uninjije abantu batanga kowa giveaway, bakayitanga nk'udushimwe mu gihe winjije abantu benshi, hama ugaheza
ugatera uja mbere. Tuva mu bwiza rero tuja mu bundi, aya mahirwe ntabacike nshuti zanje, reka ndabereke ingene umuntu ayiparticipa iyi projet. Ku bantu batari babimenyereye, ufyonda handitse ngo add project. Umaze gufyonda handitse add project, murabona yuko hano d'abord uba ufise konte ya Satoshi, hakaza handitse ijambo airdrop. Umaze kuza handitse ijambo airdrop, uca uza handitse ngo add project. Umaze kuhafyonda rero, ikindi bakuzanira bacakwereka ya projet hejuru nitangura OpenX Revolutionizing Trading Protocol, bakaguhereza description y'ico ivuga, hama ugaca ufyondako kuri projet. Aha turiko turashira akamenyetso, hama umaze kuhafyonda hejuru baca bakwereka participer à l'airdrop canke se participate in airdrop, ugaca uyiparticipating, baca bakwereka yuko vyakunze, uca ugira retour. Nta kindi kiba gisigaye nyuma y'amasaha, nyuma y'isaha imwe uca uza ngaha handitse ijambo claim. Ahanditse ijambo claim twakoresha igifaransa ngira ngo ni reclamer, niho uza gufyonda claim. Imara amasaha 28, batanga buri saha imwe batanga airdrop imwe. Ariko kugira ngo konti yawe ihagarare ibe suspend, nuko uba umaze amasaha 25 utagiye guclaiminga airdrop. Amaraundi rero kirazira yuko umuntu aza aratakaza, ni projet reyere, sivyo n'ivya test project, si ibintu vyo gufyina, kuko kowayo abayifise bazi ko ari amafaranga. Abatayifise munabimenye ko ari amafaranga, kandi projet ya kowa ni projet à long terme. Tuzoza kubibona mu gihe kiri imbere ntatagifise chance yo kugarura amahirwe yatakaje. Nuko rero iyi nayo ntiducike, nigitangura umwanya ndiko ndavugira audio, nta masaha 24 arahera itanguye. Iyi bloke rero dutangiye tuzirekipere kuzogeza umwaka wose uheze, muzoza kumbwira mu nyuma ati warakoze ko barabitubwiye hakiri kare. Nuko rero ndabipfurije kuroranirwa, mwinjize abandi, mubabwire abantu bose batamayininze kowa muri application Satoshi baze tubinjize. Ndafise linki ndabahereza munsi muri description ku bantu baza barevye video batayikoze. Ku bantu bayikoze nabo bace bashiramwo ya airdrop, tuce tubandanya tugenda mu bwiza nkuko twari dusanzwe turi mu bundi. Imana ibahezagire, ya ride hadiweka bera, ciao.